Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV mudahwema gukurikira. Ni umwanya w'amakuru yandi hagezweho turi kuri Mungu ku itariki ya 15 Nyakanga 2024, aho tubazaniye inkuru zivugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Turabaramukije abadukurikiye bari i Bujumbura, abari i Gitega, ubwahone mu Burundi ku migwa mikuru yompi. Turaramukije kandi n'abari mu zindi ntara, mwese ntimuze gucikwa. Turaramukije abadukurikira mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, Amerika, Aziya, Uburaya na Oceania. Mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira iyi mboneshakure. Ni umwanya rero twabateguriye inkuru ndende iza kugaruka kuri Bob Rugurika. Ku munsi w'ejo Bob Rugurika yoba yaratangaje inkuru y'ivyamubayeko. Muti vyifashe gute? Yaragize ati bonjour à tous, uyu munsi ndifuza gushikiriza umunezero ntangere. Ndakengurukira cyane kandi ndashimira bimwe bivuye ku mutima UN Amour kuba baransanze nkwiye muri abo bazoronswa agashimwe k'iteka ka Dr Honoris Causa muri 2024. Ibyako gashimwe turaza kubigarukaho ku buryo burambuye, dore ko Bob Rugurika yoba yaratewe intege n'abantu benshi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa kandi tuza kugaruka ko turaza kugaruka ku kibazo Pacifique Ninahazwe yabajije Bob Rugurika kuvyo kuba yaravuzwe muri dosiye y'abapfumu yafatikanijwemo na Alain Guillaume Bunyoni. Ni mu kiganiro cabaye kirekire cyane kandi cavugiyemwo amakuru menshi araba ubuzima bw'igihugu, ndetse ni ikiganiro cagaruka ku rupfu rwa Petero Nkurunziza hamwe n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo Pacifique Ninahazwe yabajije Bob Rugurika turaza kubigarukako, ndetse n'inyishu Bob Rugurika yoba yaramuhaye nayo tuza kuyigarukako. Hari n'ayandi makuru menshi twabateguriye mu bisata bigiye bitandukanye. Nagusaba kugira ngo niba ari ubwa mbere utwumvirije iyi mboneshakure Hejuru TV ufyonde kuri subscribe canke sabone. Niba kandi usanzwe utwumviriza utari wafyondako nawe fyondako kugira ngo uje uronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Turabahaye ikaze. Uyu mwanya hariko hibazwa niba Bob Rugurika agiye kuja yitwa Dr Bob Rugurika. Muti vyavuye kuki? Ku munsi w'ejo Bob Rugurika yoba yarabasangije bamukurikira ku rubuga rwiwe rwa Twitter canke X, avuga ko yifuza gushikiriza umunezero ntangere, akengurukira ndetse akanashimira bimwe bivuye ku mutima UN Amour kuba baramusanze gakuriye muri abo bazoronswa agashimwe k'iteka ka Dr Honoris Causa muri 2024. Bob Rugurika akagira ati ego aka gashimwe ni ikimenyetso co guha agaciro umurimo udasanzwe kurwanira ubwigenge bimenyesha makuru, guharanira ko amajambo y'abantu yumvikana ndetse ni gateka kazina muntu mu rugamba nkuru igihe ngo kiragera, ndetse bamwe bagakomereka, abavukanyi bacu bakagorwa, kandi kiragera ndetse bikababaza n'abantu batandukanye. Bob Rugurika ati ndifuza kandi kwitura iki gikorwa ku muryango wanje washigikiye muri uru rugamba, kubamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazina muntu i Burundi, ku bagenzi bacu bose badufasha kurangura iyi ntumbero nziza, kuri abo bose bababajwe n'ubutegetsi bw'igitugu ariko buraba mu Burundi, na cane cane kuri Dr Christophe Sahaba ariko arakorerwa amabi, ngo hamwe n'abagabo n'abakenyezi bose umutima mwiza barwanira Burundi kandi kugira ngo ubutere imbere n'isirangwamwo ubutungane. Bob Rugurika akaba yahereje iyo tweet agira ati mugabo byose icubahiro cose gisubira ku mwami wacu Yesu Kristo, akora ivy'Imana umwami w'ibihe byose n'ibiriho byose ishaka. Bob Rugurika niko yabitangaje avuga ko yahawe agashimwe k'iteka ka Dr Honoris Causa muri 2024. Sivyo gusa twababwiye ko tuza kugaruka ku kibazo Pacifique Ninahazwe yabajije Bob Rugurika kuvyo kuba yaravuzwe muri dosiye y'abapfumu yafatikanijwemo na Alain Guillaume Bunyoni. Pacifique Ninahazwe yavuze ko matohoza yakoze bikemezwa kandi n'impapuro zerekabwe n'ubutungane Bob Rugurika avugwa muri dosiye y'uburozi n'abapfumu yafashijwemo Alain Guillaume Bunyoni. Yabivuze rero nk'urengana renza ati ngira Bob araza kugira ico abivuze ko cari mu kiganiro ciswe ninde azobazwa urupfu rwa Petero Nkurunziza.
Bob Rugurika yasiguye kuri uko kuvugwa muri iyo dosiye akagira ati kuva mu ntango ntaco batanyegereje abantu bose barabizi n'ivyo vyo kunshira muri dosiye ya Anengue mu Bunyoni ni ukwanguha canke ni ukubesha. Bob Rugurika akagira ati ntako batagize ngo banyambike ibara ariko sivyo gusa Tabu Abdallah na Taxis Nkezabahizi barigeze kwitora banzarira varize yuzuye amadolari ngo bikunde mpemuke ndabankira. Sivyo gusa barambwiye ko bangurira inzu i Burayi imukirayo ico gihe bashaka kugura RP ikorera mu mahanga bansaba no kwemera nkava mu gihugu nkaja kwiyobora ndabankira. N'ubu rero ntibarashigwa baracatuma abantu babesha ngo baje kwiga ariko baje kumpiga ngo banyice. Abo Bob Rugurika rero yavuze ko aribo umuganwa rwa Gasore yita abambuzi n'imihirimbiri. Sivyo gusa Bob Rugurika akavuga ko yaje agwana nabo yibaza ko basangiye urugamba. Murantunge yibaza ko yamye agwana nabo yibaza ko basangiye urugamba. Yatanze akarorero k'imenyeshamakuru Iwacu caboneka nk'ikiri mu rugamba rumwe nawe yamara igihe afatwa agafungwa muri Kigarama 2015 ico kinyamakuru Iwacu canditse impapuro zitatu zuzuye zavuga ibiryoza Rugurika zari zigize ico bise Je ne suis pas Bob. Rero ngo yamye ahanganye nabo yibaza ko basangiye urugamba ati nivyo vyo kunyagiriza ko nabo mfise aho muri na dosiye y'ubupfumu n'uborozi noba narafashijemo Bob Rugurika nirementanya. Tubibutse ko Bunyoni iyo dosiye rero atayihakana ariko hakaba mu rubanza rwe yaravuze ko yashaka kumenya nimba vy'ukuri umupfumu ubushobozi bamuvuga ko abufise ariko ngo ata mugambi mubi yari afitiye umukuru w'igihugu bivuga ko yari afise umugambi wo kumugandagura kandi ngo Bunyoni ntaco yavuze ku kuba yoba yarafashijwe na Bob Rugurika. Muri ico kiganiro twari twashimye rero kubagezamwo ikibazo Pacifique Nahazwe yo bari yabajije Bob Rugurika ndetse n'inyishu Bob Rugurika yoba yaramuhaye. Yandi makuru tugiye kugaruka ko nta yindi nkuru iramutse iriko iravugwa irya nino uretse aho bita ku Kabasazi haraye hahiye. Umuriro wadutse nk'igihe cy'isaha 7 z'ijoro kuri uyu wa gatandatu ushira w'Imana. Ico gice rero cahiye kiri ku Mutangana hafi y'ikiraro ca Ntahangwa ya ruguru hakaba hakorerwa imirimo itandukanye nko gukora ibitanda hamwe n'ibindi. Hari kandi n'uburiro bwo ku mafaranga make make gusa kugeza na n'uyu mwanya vyangiritse ntivyari vyamenyekana. Turategereje rero kuza no kubagezaho n'inkuru irambuye kuri uwo muriro wadukiye iyo soko. Tubandanirize aya makuru mu burengero bw'u Burundi ubwo ni muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Hari abanyamerika n'umwongereza umwe bari muri 37 boba barakatiwe igihano c'urupfu mu rubanza kuri coup d'etat yageragejwe igapfuba yo kuvana Felix Antoine Tshisekedi ku butegetsi. Abantu 37 barimwo abanyamerika 3, umwongereza, umubirigi hamwe n'umunyakanada bakatiwe igihano c'urupfu nyuma yuko sentare yabahamije ndetse ikabagiriza kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba bagirijwe kugaba igitero co mu kwezi kwa gatanu mwaka Kongere ya Perezida no ku rugo rw'umugenzi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Christian Malanga n'umunyamerika akomoka muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo akaba kekwa kuba ari we yari yarongoye uwo mugambi. Yiciwe rero muri ico gitero hamwe n'abandi 5 bo muri bo bari kumwe muri ico gitero. Bose hamwe n'abantu 51 nibo boba baraburanye mu rubanza imbere ya sentare ya gisirikare ndetse iburanishwa ryabo rikaba ryaragiye ritangazwa kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Umuhungu wa Malanga ni Marcel n'umwe mu banyamerika 3 bakatiwe igihano c'urupfu mbere akaba yarabwiye sentare kose yari yamukangishije ko ngico yanga kwitabira ico gitero. Tere Thompson ni inshuti ya Marcel nawe yakatiwe igihano c'urupfu uko ari babiri bakaba bafise imyaka 20 y'amavuko bakaba barahoze hari abanonotse ndetse banakina n'umupira w'amaguru muri leta ya Utah muri Amerika. Mukase ni Miranda Thompson yabwiye ikinyamakuru BBC mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ko
ciyumviro na busa yari afise ku kuntu Tyler Thompson yisanze muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akaba yaragize ati twarumiwe neza ku bijanye n'ivyarimwo kuba n'ivyo tutari tuzi, ikintu cose twamenyaga nico twabonaga kuri Google. Umunyamerika wa gatatu Benjamin Zlamani Paruni yakoranaga udanaji na Christian Malanga, uwo rero undi wakatiwe igihano c'urupfu ni Jean Kabondo afise ubwenegihugu bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'ubwenegihugu bw'Ububirigi. Mbere n'umuryango uharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ikaba yaravuze ko Bondo ari umushakashatsi akomeye muri politike no ku mutekano by'akarere, ndetse rero wumvikanishije ko ibimenyetso bimuhuza nuko kugerageza guhirika ubutegetsi vyoroheje. Ibiro ntaramakuru AFP bitangaza ko Umwongereza n'Umunyakanada nabo bakatiwe igihano c'urupfu bakomoka muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Sentare rero ikaba yaramwumvirije ikavuga ko uwo Mwongereza Yusuf Ezange yafashije mu kwinjiza no mu bandi bitabiriye ico gitero. Muri abo bose 51 bakaba baraburanishijwe, 14 bakaba baragizwe abere ndetse bararekurwa nyuma y'uko sentare yasanze ataho bari bahuriye n'ico gitero. Bamijwe icaha rero akaba bafise igihe c'iminsi 5 co kujurira igihano bakatiwe. Igihano rero c'urupfu kimaze imyaka igera kuri 20 kitashirwa mu ngiro muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abatiwe ico gihano c'urupfu ahubwo bakaba bapfungwa burundu. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta ikaba yarakuye ko iryo hagarikwa ryo gutanga ico gihano, ivuga ko bikenewe ko abagambanyi bakurwa mu gisirikare kidakora neza c'ico gihugu, ariko kuva ico gihe atari igihano c'urupfu cari cashirwa mu bikorwa. Iryo geragezwa ryo gutembagaza Felix Antoine Tshisekedi ryatangiriye ku mugwa mukuru Kinshasa mu rukera rwo kw'itariki ya 19 kwezi kwa gatanu. Abagabo rero bari bitwaje inkoho babanje no gutera urugo ruri hafi Kinshasa rwa Vital Kamerhe, Jagere wari umukuru w'inteko nshinga amateka, nuko bakurikizaho ku rugo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Babibonye rero bavuga ko abateye bagera hafi kuri 20 bambaye n'impuzu za gisirikare, bateye no ku ngoro ya Perezida nk'uko habaho kurasana. Inyuma rero uvugira ingabo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo atangaje kuri televiziyo y'igihugu ko inzego z'umutekano zahagaritse igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Inkuru zo mu bitangazamakuru byo muri Kongo zavuze ko abateye barabo mu muhari Nouvelle Zaire canke Zaire nca, ni umuhari rero ufitanye isano na Christian Malanga wari umunyapolitiki umunyekongo wabaga mu buhungiro. Malanga rero akaba yarishwe harasiwe muri ico gitero nyuma yo kwanka gutabwa muri yompi nk'uko umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge yabivuze ico gihe. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Perezida Tshisekedi akaba yaratorewe manda ya kabiri imyaka 5 n'amajwi 73% mu matora ataravuzwe ko rumwe. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rero kari n'igihugu kinini cyane kirimwo ubutare n'indi mitungo ikomeye cyane. Nubwo bimeze gutyo rero ubuzima bukaba bugoye ku banyekongo benshi kubera ibibazo by'intambara, ibiturire hamwe n'uburongozi bubi bikomeje kubaho mu gihugu. Mu mitungo kamere y'ico gihugu rero mu burasirazuba ho n'intambara ibandanirije hagati ya M23 hamwe n'ingabo za FARDC zifatikanije na FDLR hamwe na Wazalendo n'iyindi mihari ivuga ko ishigikiye igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Aya makuru rero tuyabandanirize mu kinyamakuru Bonesha FM bandika inkuru zigiye zitandukanye, bavuga ko abashinga amateka banegura ko abantu bapfira mu bitaro kubera kudashigikira kandi uburyo bwagenewe bantaho nikora buhari. Abo batuwe n'abanyagihugu bagasigura ko hari abantu batishoboye bitura intwaro makomine ngo babahe impapuro zerekana ko ari bantaho nikara bashobore kwitura ubushikiranganje bakabura. Amakomine rero akaba atinya ko ariyo hazogaruka kurihanahera baba bavujwe ko. Abandi rero bavuga ko ari bantaho nikora baravuzwa kandi bafise n'impapuro, bakemeza ko hari n'abapfa kubura ubufasha. Bagatanga rero akarorero k'ibitaro CHUK vyo mu Kamenge aho hashizweho ubundi mugwi ubanza gusuzuma ibijanye na ntaho nikora gushasha. Ivyo rero bakaba bavuga ko bidatahuritse n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, bagasigura ko bahura n'ibibazo bitari bike ndetse
banarengerwa catumye hashirwaho umurwi nuko rero habonetse ko hari abantu barya ibiturire mu bitaro bagakora n'abakozi bo mu bushikiranganji hakavuzwa abatari ba ntaho nikora umushikiranganji Merdes Mushimike akaba atera akamo ba musitanteri kudasubira kwimana impapuro kuko hariho uburyo bwabigenewe mu bushikiranganji naho buguma ari buke kuko hari n'abasaba kuja kwivuza hanze hari mu ngoro y'amakoraniro mu kigo kuri uyu wa kane abashinga amateka bariko bashikiriza icegeranyo c'ivyo babonye ku bijanye no kwivuza mu Burundi tukengurukiye mwe mwese mwadukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo muze gucikwa n'amakuru tuza kubagezaho uyu munsi wose tuze kubana Imana ibahezagire.